nkuko twama duhera ku ijambo ry'Imana mu nkundire ndabasomere injiri twashikirijwe na Matayo mweranda tusomerwa kuri umunsi w'Imana w'isandasanda itubwira ukwinjira icese kwa Yezu Yerusalemu. Begereye Yerusalemu bagenda berekeza i Betifage ku gasozi k'Imizeti. Yezu araheza arungika abigishwa babiri ababwira ati nimugende mu kigwati kiraho imbere yanyu muca muhasanga indogobwe iziritse iri kumwe n'iyindi ikiri nto muziziture muheze munzinzanire nihagira uwugira ico ababwira muravuge muti umukama arazikeneye ariko ashazirungika adatevye. Biba gutyo nyene ngo iryavuzwe n'umuhanuzi riranguke ngo bwire umwigeme wa Siyoni muti nguwo umwami wawe aje wawe arangwa n'ubutekereji yicaye ku ndogobwe no ku mwagazi umwagazi w'igitwazi. Abigishwa baragenda rero bagira uko Yezu yari yabategetse bazana nyandogobwe hamwe na ya yindi kiri nto bazorosa imitamana. Yezu araheza yicarako. Hanyuma abantu isinzi basasa imitamana yabo mu nzira abandi nabo baca udushami ku biti badusasa mu nzira. Abantu isinzi bagendera imbere yiwe n'abagendera inyuma yiwe baza barasemerera bavuga bati Hozana mwana wa Dawudi, arahezagiye uwuje ku izina ry'umukama, Hozana hejuru mu ijuru. Ninjiye i Yerusalemu igisagara cyose kirashikuka kivuga kiti mbega uwu ninde? Ishengero risubiza riti uwu n'umuhanuzi Yezu avi Nazareti mu Bugalile. Iki ni gisomwa tuzosomerwa kuri w'Imana w'ibisandasanda mu misa nkuru aho zisomwa kitubwira ibijanye no kwinjira icese kwa Yezu Yerusalemu. Bwa mbere nibutse ko Yezu atagiye Yerusalemu rimwe gusa. Yohani umwanditsi aratubwira ko yagiye gatatu kose ko ku mwaka nk'umuyahudi yiyubaha akurikiza amategeko yaragenda guhimbaza Pasika. Ubu rero yinjiye icese kubera iki? Ahinjira icese kuko ni igihe ciwe cyo kwitanga, cyo kubabara no gupfa ngo dukize cageze, nkuko yari yabibuye gatatu kose abibwira abigishwa bati turaduze Yerusalemu, umwana w'umuntu abwiriza ko habarira menshi hanyuma afe hanyuma azozuke haheze iminsi 3. Shari cyambere cyo kwibutsa. Hanyuma Yezu kandi yinjiye Yerusalemu kugira ngo arangure ivyanditswe n'umuhanuzi Isaya nako Zakariya ko tuvyumvise muri aya majambo nguyu bwira umwigeme wa Siyoni muti nguwo umwami wawe aje wawe arangwa n'ubutekereji yicaye ku ndogobwe no ku mwagazi umwana w'igitwazi. Aranguye rero ivyanditswe vyabuwe n'abahanuzi bimwerekeye. Amajambo avuzwe yo gusanganira Yezu Kristo Hozana tuyasiguye mu siguro ya mbere n'amajambo avuga ati nkiza mukama canke dukize mukama, akamo umurushwa yaza agana umwami yatera uwo mwami we yashobora kumukiza kandi akamutunganiriza. Niko rero kamo k'igihugu c'Imana cerekeza ku Mana kigenda kigana Imana ko tubisanga mu Izaburi 118 akanuka 25. Ndagutakambiye rero mukama tanga urukiza, ndagutakambiye mukama tanga ubuhirwe. Amajamo kandi n'uburyo bwo guhezagira Imana kugira ngo abakoresheje berekane ko barindiriye umukama azoza ku mpero w'isi, aragahezagirwa uwuje ku izina ry'umukama. Tabisanga muri Zaburi 118 akarongo ka 26. No mu nkuru nziza rero ishengero rivuga riti Hozana mwana wa Dawudi, arahezagiye uwuje ku izina ry'umukama, Hozana hejuru mu ijuru. Amajambo rero yabari baherekeje Yezu
abigishwa n'abandi bose bamukunda bari bahimbawe nuko bari kumwe n'umwami ariko atameze nk'abami bo ku isi. Ariko benshi mu baba i Yerusalemu, cyane cyane abakuru b'abasaserdoti, abigisha, abafarisayo n'abagize inama nkuru y'igihugu, baranse kumwakira nk'umukiza n'umwami w'amahoro, nkuko Yesu yari yamaze kubigaragaza igihe yaririra Yerusalemu vuga ati, ese nawe womenya muri iki gihe ico kuzanira amahoro bambewe? Mugabo rero ubuho ivyo vyarahishijwe amaso yawe. Cyo gituma rero aho ishengero ry'abigishwa ryaninahaza Imana riri mu kanyamuneza, abafarisayo bo babwiye Yesu ngo anumye abigishwa biwe. Abafarisayo baheza nkuka bakuru hamwe n'abakurambere no bahavuye bosha ishengero ngo risabe ko barekura Baraba, ariko Yesu bakamwica. Nabambwe bore barushiriza kushirijwe hejuru bati bavuga bati nabambwe. Tabisanga mu njiri kwa Matayo ikigabane ca 27 akaronka 20 gushika kwa 23. None ya Hozana yarakanyamuneza kubigishwa ba Yesu yabaye ati nabambwe kuri kwishengero ryahenzwe n'abafarisayo n'abakuru ngo risabire Yesu igihano cyo gupfa. Twibuke kandi ko bavukanyi nike Yesu Kristo yavuka, mwibuke ko atavukiye mu gisagara ceranda c'Imana, kuko abantu baho batari na cyane cyane abakuru batari biteze kumwakira. Mbere bumvise ko umwami, ko Yesu yavutse ari umwami nkuko abamajusi bari baje bayivuga, baci bagira ubwoba, bihera kuri Herodi. Umwami Herodi avyumvise imutera koba, we n'abi Yerusalemu bose. Yesu rero yatangwe kwanku n'abakuru Yerusalemu akiri muto. None n'igihe yinjiye icese ntibamwakiranya akaranywe neza abo bakuru, kuko bahavuye bamucira ubwo gupfa. Yesu rero turumvise mu majambo umuhanuzi yavuze, yamubuye nk'umwami, ngo umwami wawe araje. None umwami nk'abantu bo ku isi, n'umwami urukundo rukiza. Ubwami bwa Yesu bwerekana ko ari Imana akaba n'umukiza. Urukundo rwatumye ababara mu mubiri, mu mutima no muzirikanye, kugira ngo adukize ibicumuro by'umubiri, umutima n'umuzirikanye ibicumuro byose. Yesu rero umwami arinjiye Yerusalemu. None uko kwinjira kwiwe guca gutangura yandwi nyeranda izo dushikana ku munsi mukuru cyane w'izuka ry'umukama wacu Yesu Kristo. None nindwi nyeranda kubera iki? Nindwi nyeranda kuko nindwi itangurwa no kuzirikana ukubabara no gupfa kwa Yesu ku musaraba kwatumye tubaberanda. Ukubabara no gupfa kwa Yesu ku musaraba kwatumye tubaberanda. Turatyororwa mu maraso y'agaciro ntangere ya Yesu Kristo yasheshe ku musaraba kwa gatanu mweranda, umunsi mukuru w'ubukiriro bwacu. Muri iyo ndwi turazirikana ibitangaza Yesu yagize isi itari bwabone. Yesu yababaye agapfa ku musaraba, ni ikimenyetso gikuru cy'urukundo adufitiye, kuko yatubwiye ati ntawe ushobora kurusha urukundo uwiguze abagenzi biwe. Ubweranda bw'Imana burigaragaza, bwatumye igicumuro rero giteye ku bintu n'ubweranda bw'Imana gisambugwa n'Imana mu rupfu rwa Yesu, kugira ngo umuntu asubire mu bunywanyi bw'Imana, ntatandukane n'Imana imyaka yose, mugabo abishatse. Urupfu rero nindunyerana kuko ni intsinzi y'ineza ku nabi, ni intsinzi y'ubuzima ku rupfu. Urupfu rwaratsinzwe ku musaraba kwa gatanu mweranda. Muri nzu nyeranda kandi nakajyo keza ko kuzirikana ingene umwana w'Imana Yesu Kristo yikoreye ibicumuro vyose kugira ngo abidukize mu kwemera, kugira ngo abidukize. Nzu nyeranda kandi kuko Imana
irerekana ubweranda bwayo, ubweranda bw'Imana yigize umuntu, ubweranda bugwanya igicumuro, ubweranda bw'Imana buhanagura igicumuro mu mutima w'umuntu yemeye Yezu Kristo yapfuye akazuka, ubweranda bw'Imana bwinjira mu muntu umukristo yemeye, ubweranda bw'Imana budugijwe hagati y'ijuru n'isi, kugira ngo rero Imana itubwire ko by'ukuri igicumuro gihanaguwe mu rupfu n'izuka vya Yezu Kristo, igicumuro cishuwe, kubwira abo kwisi ko ubweranda bwo mwijuru buza gufuka isi kandi bukwire isi nka kujya kw'igitambara cera de. Indwi nyeranda, indwi nkuru mu ndwi zose, kuko niho mabanga makuru tuyabonera kandi niho tuyategerera. Turategera aho ubutungane n'ikigongwe bihanikaze, urukundo Imana ifitiye abantu rwigaragaza n'ubuhumyi bw'abantu batabona Imana. Indwi tuzirikana amabanga y'ugupfa kw'Imana bigize umuntu kugira ngo iyo Mana ihe ubuzima abantu. Tukazirikana kandi n'amabanga ya Yezu Kristo, umwana w'Imana, apfa kandi akazuka. Gupfa kwa Yezu kukisubiriza mu buryo butaboneka kugira ngo urupfu n'ivyiza byose twaronse kubera ukubabara no gupfa kwiwe vyigaragaze ku munsi, maze ubutungane bw'Imana butururuzwe, ibicumuro bikorwa vyishurwe, umuntu nawe aronke ikigongwe n'imbabazi. Indwi nyeranda kuko n'indwi y'ukubabara. Amagorwa ya Yezu tubuza kugaruka ko twangene Yezu yabaye inkuka iherezwa Imana, inkuka y'ikigongwe n'inkuka y'ubutungane. Yezu mu gufa kwiwe yerekana twaye inkuka y'ikigongwe kugira ngo amaraso yiwe yasesetse adukize ibicumuro twakoze, kuko Imana yashimye gutanga umwana wayo kinege kugira ngo abantu bakire. Akubona ari bo bapfuye, Imana yahisemo ko umwana wayo apfa kugira ngo abantu bakire. Nkuka y'ikigongwe kuko yatumye umuntu asubirana yari yatakaje kandi bikongerekana ku buryo bw'agatangaza. Nkuka Yesu ku musaraba wa gatanu mwiranda ni nkuka y'ubutungane. Ubutungane buronka iteka ryabwo n'uburenganzira bwabwo, maze Imana yigize umuntu aba ariyo yishura, kuko abantu bose badashobora kwishura ibicumuro vyabo ngo ubutungane bw'Imana bwubahwe. Inkuka y'ubutungane itihanganiye Yezu umwana w'Imana yitanze atiziganya gushika no kwima rya nyuma ry'amaraso. Nta wundi yashobora gutururuza ubutungane bw'Imana atari Yezu umwana w'Imana yigize umuntu. Indwi nyeranda aho duhimbaza urupfu rw'umwana w'Imana, ibicumuro vyishuwe, ubutungane bw'Imana bwose bwatururujwe, maze abantu bakabohoka bagakira ibicumuro bakuzura n'Imana. N'indwi rero y'agatangaza. Nuko rero twokwama twiyumvira iyo ndwi Imana yashinze kugira ngo umuntu aninahazwe kubera ukwicisha bugufi ku mwana w'Imana. Kwama twiyumvira kenshi iyo ndwi nyeranda birahimbara Imana, na Yezu yaguma yiyumvira iyo ndwi imbere y'ukwigira umuntu n'igihe yaza ku isi, eka mbere nahamariye gusubira mu ijuru kadusigarana inkuka yo kuri altari ibandanya ibitangaza vyo ku musaraba. Iyo ndwi nyeranda rero dutumiriwe kubamwo neza, indwi y'agatangaza, indwi dushikana ku ntsinzi y'ubuzima ku rupfu, ku ntsinzi y'ineza, ku ntsinzi y'urukundo. Ugira kabiri, Yezu yarababaye mu mpande zose z'ubuzima bwiwe. Yezu yarababaye mu mpande zose z'ubuzima bwiwe, arababara ku mubiri, arababara mu mutima, arababara mu muzirikanyi, ivyo byose kugira ngo yishure ibicumuro dukora kandi abidukize. Yezu yarababaye mu mubiri wiwe. Muribuka bavukanyi avuye i Getsemani bace bamufata, baramuboha, hanyuma bamutwara nk'umusuma. Maze kumutwara nk'umusuma bagenda baramukubita, baramuhutagiza,
bamushikana imbere y'abakuru, baba abakuru mu vy'Imana, abakuru mu vya politike, aho se baramucira urubanza. Yesu Kristo yarakubiswe inkoni nyinshi gushikaho umubiri wiwe usigara ari bigisebe ibikomere. Yesu arafungwa, Yesu arikorera umusaraba, Yesu bamwambika urugori rw'amahwa, Yesu agenda aragwa hasi, Yesu ramucira kwa mate, baramukubita ku mutwe, baramubamba, bamushingamwe imambo z'ivyuma. Yesu amara amasaha 3 yose abambwe ku musaraba imbere yuko acikana. Yabaye rero ku mubiri w'uyo wose ngo yishure ibicumuro dukora kubera umubiri. Yesu kandi yarababaye mu mutima wiwe, ababazwa nuko Yuda umwe mu bigishwa biwe mu batumwa yamugurishije. Yesu kandi yarababaye abonye abigishwa biwe yafatwa bamuhevye bahunze bakamuheba. Yesu yarabaye ku mutima kubera ko Petero yamwihakanye bona nkubone gatatu kose. Yesu arababara mu mutima abonye igihugu yagiriye neza kimuciriye ubwo gupfa, abakuru n'abasaserdoti nabo nyine bamuhevye bamushize mu minwe y'umupagani Pilato. Yesu arababara mu mutima wiwe, yari ku musaraba, cyane ari ku musaraba igihe abantu bamutekeza bamubwira ati ni wikize wenyene nimbura umwana w'Imana, baba ishengero, baba bakuru, baba sirikare bakamutekeza. Ivyo vyose bikamubaza mu mutima, eka mbere n'impuzu ziwe bakazimwambura bakazifindanira ko ubufindo. Icyo rero yarababaje Yesu mu mutima, arababazwa n'ibicumuro vyose agiye kwishura abantu bakoze bazokora gushika agaruke ku isi. Ivyo byose arabibona biramubabaza. Ntaco gituma ku gasozi ka Oliveti yatanguye akagoyagoya, akabira icuya kimeze nk'amama y'amaraso atonyanga hasi gushika naho yavuga ati dawe ni waba ubishaka ngizaye ico gikombe, ariko akaca yigarura avuga ati nibe nkuko je ndabishaka, bibe nkuko wewe ubishaka. Yesu kandi ababara no mu muzirikanyi wiwe, cyane byo tukabibona igihe yavuga ati Mana yanje ni kuki wampevye, hanyuma gaturakamo agacikana. Yesu rero uko niko yababaye mu mpande zose z'ubuzima bwiwe, umubiri, umutima n'umuzirikanyi, kugira ngo yishure ibicumuro vyacu hanyuma adukize tumwegukire. Cyo gituma rero tuja ku ngingo kurikira, ubwami bwa Yesu Kristo ko yaje ari umwami yitonda, yicisha bugufi, nuko ari umwami w'urukundo. Umwami w'urukundo ivyo navyo yabyerekaniye cyane ku musaraba, aho yasanze amaboko kugira ngo abantu bose abigarurire, abagarukane mu nywanyi bw'Imana, abakure mu vyara vya sekibi, abakure mu vyara mu buzima bwiza w'igicumuro, bagendere mu muco w'ubuzima. Cyo gituma rero ubwami bwa Yesu Kristo tubutegera kuko ari Imana, ariko kandi akaba n'umukiza wacu. Nivyo rero twogira ngo twibukanya kugira ngo duheze natwe tubishire ku muzirikanyi. Yesu Kristo ni umwami wacu, ubwami bwiwe rero ni ubwami bw'urukundo. Ubwami bwa Yesu Kristo nuko rero yemeye yavyerekanye mu kudupfira ku musaraba, kugira ngo dukire ibicumuro. Yarazi ko umuntu yamerewe nabi, maze ikigongo c'Imana kiramurungika ngaha ku isi Yesu kugira ngo adufashe tuve mu muzima giza w'ibicumuro, tubeho mu mwidegemvyo w'abana b'Imana. Yesu rero ko ari umwami yaje kuduha amahoro, ko ni umwami w'amahoro, ahora ingwano umudurumbanyo kugira ngo ashire ugutekana,
aho abantu bari basimbwa n'umutima batekane, bari bafise ubwoba batekane, kuko Yezu ni umwami w'amahoro. Yezu rero ni umwami, ariko ubwami bwiwe ntimumeze nk'ubwo aba kw'isi. Twumvise n'ingene yinjiye Yerusalemu, yari yicaye ku gitwazi, cari kwitwazi yari indogobwe n'umukurira wayo, habami bagiye gufata ibisagara bagenda bicaye ku bitwazi imbere n'inyuma, ku mpande zose bakikijwe n'abantu bafise ibigwanisho bikomeye. Ariko Yezu yaherekejwe n'ishengero ry'abigishwa biwe, harimwo abagore, abana n'abandi bamuyoboka, atakindi bitwaje atari urukundo, atari kuyobokera umwami wabo n'umukiza wabo. Yesu rero ni umwami rero ico arondera nuko yigarurira imitima yacu, kugira ngo abariwe yegukira, kuko vy'ukuri Yesu yaracumukuye kugira ngo atwigarurire. None rero agoma ko atugaba, katuganza ngo imitima yacu yegukire Yesu Kristo. Yesu kandi ni umwami afise itegeko yaduhaye, itegeko rikuru yadusigaranye, cane cane ibwirizwa ry'urukundo. Nimukundane nk'uko nabakunze. Iryo niryo tegeko ry'umwami Yesu, umwami w'urukundo. Abami bo kw'isi murazi ko hari iryo basaba, barasaba amakori, ariko Yesu ntasaba amakori, ntasaba amahera. Ico adusaba n'igisabisho, n'ukumusenga. Ariko kandi hariho indagano adusaba ngo tumwemerere. Hariho abemera kumugamburukira, abemera ubwire ntegerwa, ubugamburutsi, ubworo n'ibindi. Yesu kandi ni umwami afise inkoni y'ubwami, inkoni y'ubutegetsi bwiwe ni umusaraba. Umusaraba yapfiriye ko niho adutegekera, kuko yatweretse ko adukunda. Kuri umusaraba nyene niho yambitswe urugori rw'amahwa, niko rugori rwiwe, urugori rw'ubwami bw'urukundo ni urugori rw'amahwa. Yesu kandi ko ari umwami, nuko rero tumukorera ngaha. None abamukorera ni abasavyi biwe, igihe cose tugumanye iteka ryo kuba abakristo, iteka yaduhaye mu kudupfira no mu kuzuka. Hanyuma umwami abafise abasirikare. Yesu rero abasirikare biwe ni twebwe, tutagwanya abantu, ariko tugwanya igicumuro, tukagwanya n'amashetani. Umwami yamafise ivyo aronsa abamukorera, na Yesu nawe nyene arafise ivyo aturonsa. Nk'umwami, impembo ya Yesu Kristo yatwemereye ni kudusangiza ku bwami bwiwe k'ubuzima bw'imyaka yose. Uko niko rero ubwami bwa Yesu bumeze, bwa bwami bw'urukundo. Umwe Yesu yitonda akicisha bugufi bivuye ku mutima. Cyo gituma rero mu gusozera, natwe tumaze gutegera ubwami bwa Yesu ingene bumeze, ingene yadupfiriye ku musaraba, none twogira iki kugira ngo tuzirikane neza inondwi nyeranda, kandi tubandanye twigina intsinzi ya Kristo kuva ku Pasika. Nuko rero natwe atakindi twoshira imbere bavukanyi atari rukundo, tukagengwa n'itegeko ry'urukundo. Ico nico cerekana ko tuyobokera Yesu Kristo, ko tumwemera ko yapfuye akazuka kugira ngo adukize. Hanyuma ubushize imbere urukundo ni waheza akagwanya inabi n'igicumuro. Nico rero twohagarara ko byo twokwifurizanya kugira ngo mu ndwi nyeranda tugiye gutangura tubiye neza, hanyuma ya ntsinzi ya Kristo ibandanye yigaragaza mu buzima bwacu, kubera ko dushira imbere urukundo rw'Imana n'abavukanyi tugire Kristo. Eka duhere kuri buno butumwa bugufi bumaze kudushikira. Uwa mbere avuga ati ndi Aline Mucarama, muhezagirwe cyane. Tubabwire yuko iyi nimero si yo guhamagara ko, ariko ni yo kurungika ko ubutumwa bugufi. Ngo kunyigisho muhejeje kuduha, nashaka kubabaza ni ikihe gikorwa gihambaye twokora muri iyo ndwi nyeranda cohimbara Imana? Gikorwa gihambaye gicohimbara Imana no kuheba igicumuro, ko Yesu yababaye kubera ibicumuro. None
iyo turwanije igicumuro tukagendera mu rukundo, ico nico gikorwa gihambaye. Hanyuma urukundo nago rurangukira mu gufasha abandi, ari guhembura ubushonje, ari kwamika kugenda gusa, ari gusabira ku Mana abazima n'abapfuye n'ibindi n'ibindi. Ego umuntu ku murongo wa telefone. Allo mahoro neza. Mahoro Renovate. Iki kibazo cy'iwanje. Ego ko tubona hari indwi nyeranda, izindi ndwi twoca tuzita gute? Hama ikindi gira kabiri. Ego inzira y'umusaravera ariko kuyivuga mu gihe kitari gihe cy'ikarema. sawa umusaseridoti arakumva. Indi kigira gatatu. Ego Renovate agatelefone ntikamworohereje, yaramaze kubaza utubazo tubiri gusa, ati mbega kubera iki indwi nyeranda, mbega izindi zose twozita gute? Ego niyo kuvuga inzira y'umusaraba mu gihe kitari cy'ikarema. Ego indwi nyeranda ibintu byose birafise amamuko. None indwi nyeranda niyo ndwi ihambaye kubera iki? Twavuze yuko ariho tuzirikanira mabanga icungwa ryacu, tukayategera neza ukubabara, ugufa n'ikuzuka vya Yezu Kristo, akaba ari umutima w'ukwemera kwacu. None ibyo tugira byose mu zindi ndwi biza bishingiza imizi kuri iyo ndwi nyeranda. Nkuko ari umunsi usumba imisi yose, ariyo cyane cyane Pasika, niko rero n'izindi minsi mu ndwi yisunga uwo munsi mukuru wa mbere w'izuka ry'umukama wa Yezu Kristo. Inzira y'umusaraba nayo tuyigiye cyose, si mu gihe cy'ikarema gusa, igihe cyose mutima biduhaye kubigira, kandi tukaraba n'intumbero tuba dufise ko twizindura y'umusaraba no kuzirikana amagorwa n'urupfu vya Yezu Kristo, kugira ngo bishinge muri twebwe, bishire muri twebwe ukwanka inabi n'igicumuro cyatumye Yezu ababara agapfa ku musaraba, hanyuma kugira ngo dukore ineza. Uwundi ati ndi Fabrice, umunyeshuri wo muri SG mu bene Yozefu mu Giheta, ngo ndabaramukije cyane. Mbega Yezu aho yabiricuya, abantu baguma babipa kuri ino nimero, kumbure yarabajije yuko igihe Yezu yabiricuya c'amaraso naho naringejeje, mugabo ubutumwa kubera ko abantu baguma bahamagara ntibushoboye kubandanya. Yezu yabiricuya c'amaraso kubera vy'ukuri uburemere bw'ibicumuro kuko mu muzirikanyi yabibonye ibicumuro by'abantu bose biraremereye, ariko kandi ko naho yagira ngo babare gose mu mpande zose z'ubuzima bwiwe, hariho bamwe batazokwemera, banse kwemera, n'ubu bariho banka kwemera. None rero ivyo byose byatumye Yezu abira ico c'amaraso kubera uburemere bw'ibicumuro vyacu cyamukoraniye ko vyose. Nuko twizere kumbure ko ku gice cy'ikibazo ca Fabrice ashobora kuba atahuye. Uwundi ati ndi Emery Imakebuko, ngo mwaramutse muvyeyi, iyo uruwa Kristo ikarema igahera utagiye mu nzira y'umusaraba ubucumuye. Oya, mu karema turagira imyimenyerezo itari mike, muga no kuraba mbega iyo nzira y'umusaraba nimba aho uri mudashobora kuyifasha n'abandi, cyangwa udafise n'igitabo c'abakristo ngo wifashishe, ariko hariho n'ibindi umuntu agira. Mugamiza y'umusaraba hari igihe cayo gihambaye twibutswa, kugira ngo bavyibagiye baheze nabo nyene babigire cyane cyane mu karema, ariko ntibihagara mu karema gusa. Hanyuma utagize ivyo nuraba mbega utagize y'umusaraba mbega wigenjeje gute, kugira ngo urabe ingene wigenjeje, ntuhagarare gusa kutagiza y'umusaraba ngo have wiyagiriza, ariko kuko arashobora no kwigira hanyuma ntuhinduke. Ego murakoze. Pacifique ari Bujumbura avuga ati murakoze kuri iyo nyigisho, hama twebwe duhimbaza izuka ryiwe, abandi urupfu rwiwe, mwoduha umuco. Duhimbaza ugupfa no kuzuka vya Yezu Kristo. Yezu yarapfuye arazuka, uwazutse ni wapfuye, yapfuye kugira ngo yishyura ibicumuro vyacu, adukize maraso yiwe y'agaciro ntangere yasheshe, atwoza, aduhanagura, adutyorora ibicumuro, hanyuma arazuka kugira ngo yerekane ko ari Imana, hanyuma atwugururire imiryango y'ubuzima bw'imyaka yose. Ego Breze ati ndi muri paruwase Kamenge, ngo nagira mbaza umusaseridoti ibisandasanda dutwara mu nkuka y'imisa bisigura iki?
twumvise igihe Yezu Kristo yinjiye icese Yerusalemu, abari ishengero ryari kumwe na byari bifise amashami y'isandasanda, no kugira ngo natwe twifatanye n'ico gihugu c'Imana, twerekana akanyamuneza dufise ko gusanganira umwami wacu Yezu Kristo. Yego, kandi bisanasanda ni ikimenyetso c'intsinzi. Yego. Nuko Blaise Ngirahari akanyishu arayitomokewe, uwundi ati Shalome, nitwa Nininahazwe Arcade, Paroisse Esprit de Sagesse, ndakengurutse ku muco umutumire aduhaye, Imana imuhezagire. Wewe nugukenguruka gusa, nayo imuhezagire, yongere ihezage nawe bose bariko barabaza. Yego. Uwundi ati amahoro ya Kristo, jewe mfise igicumuro nifuje guheba mugabiranka, ariko ngira niba ntigihuye n'ikibazo cyo n'ivyo turiko turayagura no munsi, ariko ngo afise igicumuro cyamunaniye guheba, arifuza kugiheba ariko ngo bikanka, ngo yoke sinzi ngene yokiva. Yego, igicumuro ari igicumuro cyacariziye umuntu, ariko nuko igihambaye ku Mana nukugira ko gushaka kwiza ko kwitandukanya naco, ko kwimatura kuri ico gicumuro, hanyuma no kugwana nyene no gusaba Imana ngo igufashe, hanyuma kandi nawe ugafata ingingo. Hari ibicumuro umuntu akora kuko yayiyekuye, ugaheza rero kirinda kwirekura. Ni ibintu nuko gusaba umuntu tabona igicumuro cyacu, ariko gihambaye no kugwana no kugira gushaka kwiza kuko ivamo, hanyuma wizigiye ko umukama agushoboza azo utarayivamo rwose, umenye yuko uzokivamo. kandi nuko ico kweza umutima cyo gumwizero, nuko ico gicumuro utacamamwo umwanya ku mwanya, segonda ku segonda, kiraza kenshi ariko ntucamwoke imisi yose. Bituma rero uwogira kwizera ko umukama ashaka kuguhana, hanyuma kumwe nawe ukazogitsinda. Urakoze Valente muri Paroisse Mutoyi, ngo none ko tuvuga ngo ni Dominika y'ibisandasanda no kubabara k'umukama Yezu, yoba yababaye ujya munsi yinjira icesi Yerusalemu mu Yerusalemu bakamusanganira, niba atari uko vyagenze gute? Oya, Yesu ntihabaye ujya munsi kubisandasanda, turahimbaza Yezu yinjira icesi Yerusalemu. Muga yinjiye icesi Yerusalemu hari ivyari bimurindiriye, yaragiye gufata ubutegetsi, yaragiye kubabara no gupfa ku musaraba kugira ngo adukize, hanyuma azozuke. Naho rero biva kuko yapfuye kwa gatanu mweranda, yapfuye kwa gatanu mweranda. Yego. Ubundi ati ndi Alice Izerimana imuyinga, nashaka ndababaze nukubera iki kwa gatanu mweranda bahejeje gusoma ibisomwa tuvuga ngo iri ni jambo ry'Imana, batavuga ngo iri ni jambo ry'Imana? Ego, ni migigwa ijanye no gatanu mweranda, ariko kandi no kuwa gatanu no mu giteramo ca Pasika ibisomwa dusomerwa uhejeje gusoma ntavuga ijambo ry'Imana. Niko bitegekanijwe mu migigwa iyo misi. Yego. Urakoze. Hanyuma ikindi nibutse ko ibyo tugira muri iyi misi kuva kuwa kane mweranda, kuwa gatanu no kuwa gatandatu dushikana ku Pasika, bigize ubumwe n'urunani ku kintu kimwe, naho tubihimbaza mu misi itatu. Felix Mpanamirundi ati none umuntu atabatijwe yoba mu ndwi nyeranda gute? None Felix yarabatijwe ntiyabatijwe? Icyo nicyo kibazo asigaye nawe kwishura. Niyishure arambega ntiyabatijwe, hanyuma utabashijwe nawe bera afise gushaka kubatizwa. Cyangwa bari mu katekimeni itegura kubatizwa. Mbwa gihambaye nuko utarabatizwa afise gushaka ko kubatizwa nawe nyene atifatanya n'abandi. Yego. Ubundi ati mahoro ndi Jane, kubera iki Yezu bamusanganiye hama bakamwica, mbega abo bamusanganiye ntibo bamwishe? Hariho Yezu abigishwa biwe bari kumwe nawe, abamwicishije harimo umutumwa
ico gihe umutumwa ari we Yuda, hanyuma kandi n'abakuru b'abasaserdoti bahaye amahera Yuda kugira ngo amutange. None rero cyane cyane ni kuraba abatumye Yezu apfa n'abakuru b'abasaserdoti kuko nyene abivuga, ariko aramenyesha uko babara no gupfa kwiwe. Hanyuma abakuru b'abasaserdoti nibo kandi babwiye ishengero ngo risabe Baraba arekugwe, Yezu nawe yicwe, mugabo bakabivuga kubera ko bohejwe n'abakuru b'abasaserdoti. Ngira aratahuye neza yuko abamusanganiye atari bo bahejeje ngo bamwice, kumbure hari abari mugabo abari musanganiye bo bagatima bamusanganiranye siko kahindutse ngo basubire kumwica. Ubundi ati mwaramutse, ndi niyo nzima mu Kanyosha, mbeko Yezu yagiriye kuri izo ndogobwe bisigura iki canke bitwigisha iki? Indogobwe nyina n'umwana wayo bisigura iki? Na Yezu yerekana ubudasa. N'umwami mugabo si umwami nk'abami bisi. Abami bisi bagiye bafashe igisagara, binji igisagara bagenda ku bitwazi, amasirena avuga, mugabo Yezu we yagiye kuri izo ndogobwe ngo yerekane ko ari umwami yicisha bugufi, umwami w'urukundo yicisha bugufi. Ni kugira ngo yerekane ubudasa, yicisha bugufi kubera urukundo rwiwe. Urakoze. Uwundi ati amahoro y'Imana, ndi Jean Bosco Ingozi, nashaka munsigurire neza, mbega ko tuzi ku munsi w'ibisandasanda utwibutsa ukubabara kwa Yezu, none ibisandasanda kumbure ngo ubwabyo bisigura iki? Ibisandasanda twavuze ega abantu bari mu kanyamuneza, hanyuma ibyo bisandasanda barabiciye kugira ngo baherekeze Yezu, bongera berekana akanyamuneza bafise, kandi ibisandasanda bisanzwe ni ikimenyetso c'intsinzi. Yego. Undi ati ndabaramukije, ndi Ciza Jeunesse Igitega, ndakengurutse cyane inyigisho umusaserdoti adushikirije, Imana imwongerereze ubuzima. Uyo arakenguruka gusa. Yego, arakoze gukenguruka, Imana nawe banda imehezagire muzigama. Ubundi ati mwaramutse neza Pati, murakoze ku nyigisho muduhaye, hama nashaka muntahu ngo si imasaje yiwe ntihera neza ngo nukuri ntibiboneka neza. Dusaba abantu baje barandika bamheza indome kuko hari ibintu usanga bidatahurika. Ubundi aravuga ati ndaramukije, nitwa Nisengwe Emile, Paruwase Mpanuka, ujya munsi harabawita uw'amashami, abandi ibisandasanda, uwo dusigurira ubudasa. Ibisandasanda hama kandi ico ni kimenyetso gusa, ariko nukutegera ko ari igihe Yezu yinjira icese Yerusalemu, hanyuma abantu bakamusanganira, igihe abantu bamuherekeza bari bafise amashami y'ibiti bisandasanda, bahimbawe banezerewe. Hanyuma kandi Yezu Kristo yagiye gutangura indwi yiwe ya nyuma yo kubabara no gupfa kugira ngo dukire. Felix Imparamirundi niwe yagarutse, ariko tusabe ko atamuntu yoja ararungika ubutumwa kabiri kubera ubutumwa ni benshi. Abandi uwundi ati bite, ndi Gitega muri Paruwase ya Rukundo, by'ukuri muri irya ndwi y'urukundo Yezu ariko aratwereka urukundo rwiwe. Ivyo twumvise mu Butaliyano, hari ico mubizi? Iyi message nibaza yuko itajanye n'ikiganiro turimwo, kumbure turi mu ndwi y'urukundo Yezu atwigisha, no mu Butaliyano biratandukanye cyane. Uwundi ati amahoro y'Imana, ndi Jando muri Paruwase Gihiza, iryo jambo ry'Imana badushikiriza nyene iyi message yiwe ntijanye n'ikiganiro turimwo.
uwundi ngo mwotusigurira neza iki Dominika y'ibisandasanda idufasha mu buzima bw'umuntu. Twavuze ko ariho ni Dominika itangura y'ugurindwi nyeranda tuzirikana ukubabara no gupfa kwa Yezu Kristo. Yezu Kristo mbere yo kubabara no gupfa kwiwe yinjira icese Yerusalemu, hanyuma twavuze indwi gituma ari indwi nyeranda, indwi by'ukuri dutagatifurizwa ko kuko kwa gatanu mwiranda maraso Yezu yasheshe ku musaraba twarakize ibicumuro. Imana irekana bwerana bwayo butsinda igicumuro, butsinda inabi. Uwundi ati ndi Clement ngo ari kwijabe abajije ngo mbega Yuda yo bakiriho ngo ikindi ngo uwa gatanu mweranda iyindi ya gatanu yoca yitwa gute? Yuda yarapfuye nkuko na ba Petero bapfuye, mugabo buryo bapfuye ni ico kimwe ko Yuda yapfuye yimanitse nabandi barapfa bashingiye ntaha umukama. Hanyuma wa gatanu mweranda niho ni mwerana kuko niho Yezu Kristo yitanga kw'inkuka idutagatifuza idusubiza mu bunywanyi bw'Imana. Ini minsi rero ya gatanu yashaka kwisunga wa gatanu mweranda, mugabo hari umunsi umwe aho Yezu Kristo yapfa bikaboneka abantu barorera kugira ngo dukire, hanyuma yindi minsi ya gatanu ni ya gatanu isanzwe. Ego umuntu ku murongo wa telefone. Alo neza. Ego muri bande mutwakuye muri hehe? Ndi muri Paroisse Munyika. Ego ninde? Yitwa Kwizera Jean Chrysostome. Ego Chrysostome, intererano yawe cyangwa akabazo? Nagomba kubaza ikibazo nkunda kugira. Ego. Mbega ko Yezu byahora bishika iyo yigishije cyane rimwe na rimwe bakamwumva kandi bakamutahura. Hanyuma abonye ko bamutawe cyane gose, mbere inyigisho ziwe bazikunze cyane gose, akaca asa n'uba bisa gatonya akagenda akabaja kure mu gutinya ko bohava bamwimika bakamugira nk'umwami wabo. Mbega iyo abasaseredoti bakuru bakivyemera bakamwemera inyigisho ziwe, ubwo ntabwo yari guhava yanka, kandi kubera atinya ko yoba umwami wo ngaha ku isi baca bamushyira hejuru akamushimagiza. Canke se iyo bakemera hoho inyigisho ziwe ntibamwice bakazitahura, ubwo Yesu yari gupfa mu rundi rupfu yari byaca bigenda gute? Yari yoba yari hari ubundi buryo yari kwemera gupfira abantu kuko bari bashoboye kumwemera. Murakoze Chrysostome. Rero Chrysostome, ikibazo cyawe kiragoye, mugabo rero no gutegera dufatira ku byabaye. Hariho abakuru basaseredoti benshi nkuko tubiko turabisoma muri iyi ndwi mu njiri kwa Yohani ingene Yezu batemera inyigisho ziwe, haba mu kigabane c'indwi 18 n'icicenda gushika naho bafata ingingo yo kumwica kuko banse kwemera ko ari umwana w'Imana. Haniho ho gutegerera ko abakuru baramwanse bamucira ugo gupfa, kandi yari yaje ngo bamwakire bakire. Ibyo nivyo vyabaye, nivyo dufatira ko. Hanyuma nta wovuga ati iyo bitagenda ibikundi byari kugira oya, tufatira kubihari kugira gutegere ububegito bw'abantu banse kwakira, hanyuma bikabashikana ku kwicisha umwana w'Imana. Urakoze umusaseredoti w'umukama. Kumbure nanje nterereye novuga nti abantu iyo bakira inyigisho ziwe ntibari kuba bakimwishe, ahubwo bari kubandanya bakura neza mu mutima, mugabo kumera ko batakiriye inyigisho ziwe nico gituma bashimye kumukuraho kugira ngo amahoro bobo bari babuze ashobore kuboneka. Theogene Mugatumba ati ngo niki nokora kugira ngo iyo ndwi y'urukundo igire iki sigaranye mu kwemera kwanje? Canke twavuze indwi mweranda Yezu Kristo yatwerekese urukundo ntangere. Navuze nishura n'ubundi wa mbere ico Yezu adusaba iyo tumaze kuzirikana ingene yababaye agapfa kugira ngo adukize, nuko turwanya igicumuro uko dushobora kose, hanyuma tukamugamburukira kuko ijambo tubwira
akaba aryo twisunga, ntitwisunge amajambo y'abantu kuko se badupfiriye, ntitwisunge ibyo shetani twosha kuko shetani yadupfiriye, ntitwisunge kamere canke abantu b'isi, twisunge ijambo Yesu nyene atwigisha. Nibwo buryo bwo kuvuga ati uri mwami wanje kuko ndakugamburukira, ico ntegeka ndagikora, ico mbuza ndakireka, kuko nategereye kuba atawundi yankunze gusumba abandi atari wewe, gushika naho wamfiriye ku musaraba. Urakoze Pati, kumbure turangirize ubutumwa bugufi kuri ubu butumwa bwa Diomede ari Makamba, ngo mbega mu gihe ibisandasanda bibuze woshobora gukoresha ikindi kintu, kumbure irindi shami ritari gisandasanda ngo mu kugaragaza ako kanyamuneza. Ego men, hariho ibigazi canke ibindi bitara, habuze atari ibigazi barakoresha ibindi, kuko nkibora nta bigazi biriyo. Ariko ni ikimenyetso, mugabo ariko ntuhave cyane twihutira gusa gutwara ibisanasanda nkuko usanga hamwe abantu ari benshi, ariko cyane tumenye kugamburukira Yesu Kristo uwatwiguze, uwadufiriye, tumugamburukire mu kugendera mu rukundo, nico gihambaye. Ego, urakoze Pati, watubwiye byinshi, ariko kumbure sinogenda ntavuze kuraka. Mbega Pati, ubwami bwa Yesu Kristo bwo kwigisha iki indongozi zo ngaha ku isi, ko Yesu wewe yashimye kwitanga, maze ubwami bwiwe ntabwigungireko, mugabo bukaba ubwo kwitangira igihugu ciwe? No kumenya yuko abatwara muri ino si bagabwa na Yesu Kristo, umwami w'abami, nkuko tubisanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohani. Abami bose uko bakora kose bibuka ko hariho hejuru yabo umwami baruta, kuva kuri Trump gushika kuri perezida wa hariya muri Lesotho bose ubito ko ari umwami, ko ari mukuru, arafise Yesu amugaba. Hanyuma Yesu nawe icyo yashize imbere ni urukundo n'ineza ya twese, yaje kudukiza ku mutima. Abami nabo ku isi ico boharanira ni ubutungane n'ineza ya bose, atanumwe avuyemo, kuko babimenye igihe cyose abami bo ngaha ku isi, bakuru b'ibihugu batari ko baratunganiza bose, Imana izobakura kuri ubwo butegetsi, ko byose n'Imana ibigira ntibavyibagire. Ukora neza Imana iramuha gutunganirwa, mugabo ukora nabi iramufasha kugira ngo yihanure, yanse kwihanura akahava. Urakoze. Mu gusozera neza, kumbure nkuko dusanzwe tubimenyereye muri kino kiganiro, turaha intumbero abatwumvirije bogira kugira ngo bashobore kuba neza muri iyo ndwi nyeranda, mu bijanye no gusenga, igisabisho, mu kuzirikana. Kumbure mbega bozirikana iki muri iyo ndwi nyeranda, niyihe nyifato umukristo ahamagarirwa kugira muri iyo ndwi nyeranda? Ino ndwi nyeranda ikintu gikuru cyo kuzirikana ni iki? Urukundo Yesu Kristo yadukunze gushika yemere akababara mu mpande zose z'ubuzima bwiwe, mu mubiri, mu mutima no mu muzirikanyi, akabirinda we ntungane, we mweranda, kugira ngo dukire. None rero tuzirikanye urwo rukundo Yesu yadukunze, abasigaye ko natwe tugira iki rero? Nyifati hambaye nuko rero kugwanya igicumuro, kuvavanura n'igicumuro, hanyuma tugakora ineza. Kandi nibihe turimwo vya kino kiza ca coronavirus kiduha kwihambirira ku neza, kuvavanura n'igicumuro, kuko murabona ingene ifata nakanya ntawumenya ko ayigwaye, usanga umuntu yanduye, hanyuma kumbure agabigashaka gapfa, kuko umuntu wese afite umunsi wo gupfa. None rero biduhe no kwitegura kugira ngo kuko umuntu atazi umunsi wiwe, Imana idufashe kugira ngo umwe wese ahari avavana n'igicumuro akigwanye, hanyuma akora neza, agire neza abandi, abitwararike, abasabira abo bagwaye, afashe mu kuko ashobora kose. Ibwo nibwo buryo bwiza, niyo myifato myiza yo gutegera ko Yesu Kristo yababaye agapfa kubera icumuro vyacu, kugira ngo adukize natwe
tumusubize rwa rukundo yatweretse nawe mu kugamburukira ijambo ryiwe, mu kugenda mu mabwirizwa yiwe, mu gukora ineza muri make. Nuko musaserdoti w'umukama turagukengurukiye, dukengurukire abaduhamagaye Renovato, dukengurukire na Chrysostome nawe nyene yatwakuye, dukengurukire n'abatwandikiye ubutumwa bugufi mu bo twashoboye gusomera ubutumwa. Hari Aline, Fabrice, Emery, Pacifique, Blaise, Valente, Alice, Jeanne, Bosco, Jeunesse, Emile, Theogene, Diomede, abo bose turabakengurukiye. Dukengurukire umuvukanyi yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Pati nkuko twama tubigira uradusezera hama kandi ukaduhezagira. Ego meme kubasezera dukabwiye ko Yesu Kristo yadukunze n'ubu adukunda gose, dufise umwami mwiza, umwami w'urukundo. None rero tumugamburukire, tumuyoboke mu vyo adusaba vyose, dufatiye ku ijambo yatwigishije n'amabwirizwa yadusigaranye. Hanyuma ivyo vyose bidufashe kurema no gutekana mu bihe turimwo, kwavuga ati ndi kumwe namwe. Hanyuma uwo Yesu Kristo yatsinze urupfu no adufasha gutsinda ubwoba n'ivyo vyose bitubangamiye. None rero uwo Yesu amahoro yiwe na hangami mushaha yanyu, maze umuhezagero w'Imana yo Data Mwana Mutima Mweranda bashungurukire ko baherekeze, ubazigame mu rukundo rw'Imana bavukanye. Amen. Amen.